ikintu womenya niba ushaka gutera imbere niba ufise imigambi nuko uwo mugambi uzowiyumvira ugahita uwushira mu ngiro. Burya niba ufise imigambi 1000 kandi ukaba ufise imigambi 1000 myiza, ariko iyo migambi ukazoba uyifise mu mutwe ata mugambi numwe ushobora kwa pratika, nuko iyo migambi atagisho uzobikumariye, ahubwo nuko uzoba wotuma uba hata mugambi numwe ufise mu mutwe. Rero ikintu womenya abantu benshi batsinda niba abantu bakora ubunyene, atari abantu bavuga ngo reka turindire igihe ciza, ahubwo biga gukora mu ico gihe kibi, bakigenda bararaba ahantu vyapfiri bakagenda barabikosora, ico twavuga kwigira ku makosa yabo. Rero ikintu no kubwira nuko wotangura ico ushaka gukora ukagitangura ubunyene, apana kuvuga ngo uzotangura ejo kuko ivyejo bimara bejo. Ushobora gutangira uyu munsi kuko utangira uyu munsi bufise amahirwe yuko ejo ushobora gutsinda. Rero tangira nivyo nyene ubona ufise, utangire kubikoresha, nivyo vyoshobora kuba vyo kumarira akamaro. Reka tugende naco kintu ca kabiri gituma ubuzima bwawe budatera imbere. Ikintu womenya hari abantu usanga bafise ubwoba, ugasosanga ubwo bwoba barabufise